uretse ko ndagukunda dodo yo basi mviriza ariko wihuta makabizu kamwe oya imana irango batangubwiza ububizu pasira tubareka ari icaha yo barakubeze dodo uzi kuntu imana ikunda basoma na wewe yo niwibuka mbene nda yasomye Yesu yuda yose niumva none rero gusomana ntacaha ubwo nkubita kamwe saki kamwe ego sadodo umviriza seri nukuri please kamwe imana yaduha dodo nukuri dodo nuzikunda kwemera nana kimwe gusomana si icaha dodo kamwe ndacire kujya gusenga kamwe ucuge nukuri kwimene ucugenda kamwe gusa reka none ukama wavuze ngiye gusenga we waremye inyoni ziguruka Donata wavuye muhirwa uko ugiye gusenga iyo twebwe dusenga nta kintu dushira imbere yacu none ugo runtu mbona imbere yawe nuruki arimo arankura amadayimoni papa ariko aragushinga amadayimoni ahubwo yankuye amadayimoni menshi utubesha ngo ugiye gusenga kumbugiye muri ibyo yagushize ngo amadayimoni benshi Ndabona ingene batubesha oya papa na mfise amajini menshi mfise amadayimoni menshi muze yuzu yimwemu mbiza abadayimoni mwizina rya Yesu zimuvemo tuva imbere wari kumushinga amadayimoni wakidayimoni ariko nuko ngiye hari yindi mwemu itaramuvamo gendera gahera muri wowe nyene yuzu yemwe mwemu mbiza abadayimoni ariko gushira amadayimoni kuko ico naco ni kidayimoni genda kasengere neza papa ntabwo gusengera ni dayimoni aragusukamo ibidayimoni urumva rero mwananje ntusubire kuzurumviriza ivy'abadayimoni twitahire nejo ikidemoni gasubira kuza ivyo kikubwira ucucirukana mu izina rya Yesu